Jesse birimo ariko uzumwiga irumwihari igajambo n'igahebye koko byose bivuga yari ibintu by'umwihariko byawe wumva wowe batubiye ngo umugabo uramukunda n'umuba Jesse birimo ariko urukundo niko basi abagore murakunda gute none kubera iki kuvuvuka ari umuntu uregera ati muhungu nagukunze cyane Jise uramukunda ariko nuza kumubwira wewe waheje nimba waratanguye gahunda yo gukunda no kuvuga uzovuga hari ubihakanye munsubirize mikrofone gato munsubirize yakoze ngo oya umva nimba jewe ukanje ntashobora gushikira umuhungu ndamubwira Mwirembo TV. Kandi hari abandi bo bashoboye. Ikosa yitwandereye. Basi nko mu mico ya kera uko tumenyereye nta mukobwa propose umuhungu. Ariko mu gihe rero ivyo nyene Nelo monda shanje tureke kera ubutwimuke gatu. Kuva ubaho nta muhungu urakunda mu buzima. Wakoze ikibwira ngo urukundo ngo rube actualize ntarakimwe akoze ngo realize none nimba warakunze umuntu urabaturaruza urukundo nimba warakunze umuntu wamubwira ko umukunda niki yikubwira ko nimba ukeneye kugura imodoka uzogenda kuyigura kubera ko ari bafite uburenganzira bwo kuyigura none umuntu nta burenganzira bifite uburenganzira ndabufise uburenganzira bw'imodoka bwo woyigura mugo uburenganzira bwo kwegera mu gatsi mugo tureke tujaje rovuma nabo kuko tureke ibintu birebe bifira jewe ganje ntabikora nakubwiye ko hari abandi bakobwa babikora turi wawe reka mu bandi niyo turi wawe kuki wimiga bano kumenga uyo mu yarapfuye ni muzima bano kumenga si byanje abariho ariho none why taramwegera ati muho kubonye napfiriye umutima ndaje ndakubwira ndagukunda n'Imana ibiheze gire kuri jewe muri ico gihe uko bimeze sinibaza ko n'abandi babetse jewe uwo mwenda ndashobora kuva ko ndagukunze ariko mu nyuma nkaza kwitahuza nkumva kumenga ntaho vyoca ngene noza kwikubwira ukatwisuzugura muri make ubona ko uyu muhungu atakubereye apana ukabera oya apana so none kubera uburyo numva ko bitokunda kuja kubimubwira jewe ganje kubyo bitokunda igihe cyaribuza naco ntibikibuza umuryango urabibuza oya okay mu rusengero oya izo ni impande zitatu mu giciro bitabuje muri izo mpande niyo mpamvu n'ukoze ubukwe yemeza ko umuryango bimenya igihugu kuja kuri komine icyaga gatatu ku rusengero ibintu bitabujijwe n'izo mpande zitatu why Cengene ndavyumva uko nyene ko bitokunda wa icyo ukeneye ntibikenewe muri iyi si kuko nk'ubu no kubati tugire umushinganje mu bya oya ubunyene ukeneye kubiki ubunyene ati ubunyene ukeneye kubiki cyangwa indo tugisizo kuzogera ko mu buzima nezi baraki umuntu akomeye kubera kutamuba ubunyene bere sinzi etape ngasishika ko cyane impamvu bitaba nuko icyo ukera imbere itabira sibyo bitabira niyo mpamvu ibyo wowe wiyumvamo ntisiyo bikenewe hakenewe ibyo abandi bose ubona ko byubaha ibyo abandi bose bushyira ku mukono urakunze umuntu uri kuriya uranubwiye kuki yibuzana wakunda kubuza amahoro kandi iyo muhungu wakunze igihe yarengana n'undi mukobwa wumvise gute muti none kubera iki bikubabaza none kubera iki uratinyuka ugasonza ufise imihwi yawe bwite kubera ko nyene mba numva ko nzonokora mba numva ko atazonokora wowe kwibuza kurya usize ntibijanye birajyanye oya ntibijanye umva ujye no kuja umva nkubwira impamvu bijyanye rero urashobora kuba ufise indya zawe bwite
wajya gutora uwo mubi ukana kubera apeti zabuze mugabo ntakutagize umuhungu uramukunda nawe umva turanamwegeye uramubwira basivyaye nkuko wa muri wanse mugabo wawugerageje numva kuri buza amahoro wenyine jewe ubwanje ivyo ntavyamura aho ntabwo ntijukenewe n'icyo bimaze wavuze ukeneye ko umuntu akomeye kubera kutamuba yani nivyo nifuza muri uyu mwanya bishobora guca bibubwo nyene upako bizoba ryari uritega ko umuhungu w'urukundo ino munsi azogera igihe rero bicemo oya jewe mu buzima bukomeze nivyo nishatse kuvuga jewe iyo ikintu nabonye ko kidakunda kiba gikunda rero muri uwo mwanya nyene jewe ndabibamo uko nyene nkavuga ati ntibikunda kandi mu nyuma za gusanga yamvuye kubera ko ukunda si ngombwa ngo nawe nyene ngo aca gukunda kubera iki niyo mpamvu ariko nyene mu gihe oya narize mu buzima ko ibintu byanka wagerageje wewe si ukubibona none kubera kutaragerageza ibyo kugerageza navyo ku muhungu ivyo si ivyo wanje ivyo ni byo gukunda gusa aha mugahora ego abakobwa twanzuye ko abakobwa bo muri Afurika bakunda ni jewe gusa uwundi we bafise ingene ameze oya ubundi wowe uramuzi wowe ubundi abandi none nico jenyene ntacyo uyu wundi ninde dushingira intare ntawenze ariko mpora ndavyumva ndavyumva ko hariho abakobwa baja kugira abaho bose bameze nkawe oya baraho bagusumba iki kino ni kubya nyene bivuze umuntu wese afise ingene yihaye ategerezwa kubaho canke yihaye ivyo ashobora gukora n'ivyo adakora oya none abo bandi utabazi wumva arivyo ndabazi mwebwe henshi ngire ntahereye singomba kuvuga amazina atari umukobwa nzi ego hari umukobwa nzi yagiye kuturaga umuhungu kandi bakaba bari kumwe rero bivuze ngo wowe rero umunyabwoba sinzi ariko nyene banumva ko umenga jewe bwanje ntavyo nokora kuko ivyo navyo bikora bake urumva ko uyu mukobwa yakoze ubumuga murabona musabaye mu nzozi abayeho mu nzozi ziwe uyu munsi we yakunze baraba uzosanga uzokomera umuhungu udakunda mugabo kubera yakwegereye gusa umvise ukunda we mu mutima mugabo byarakunaniye kumwegera ati ngahubire sheri ndagukunda cyane byarakunaniye mugabo urindira igihugu udakunda kizoze ngo bigenda gukunda uko nuko nego ubona ibaze rero hari ubuje ukwegeye uramwemereye ushiyora no gukunda nawe muri Nyumvira iyo mbishiyoka kwanza mba naramaze kwiyumvisha neza yuko jewe ubwanje ntashobora kuja kumubwira rero kubwiyomvo ndagerageza uburyo bwose ndamwikura we simfa kuko ndavyikuramo none kubera iki hagiye umuhungu ego muhebanye kandi mwakundana usanga yakuvuyemo neza ku buryo rero naje bijya mvuga yuko bidakunda ndavyikuramo bukebuke bigahera sinzobigumamo urakeka urukundo rufa guheruka nyine birahera bukebuke ni bukebuke byose bite erega umuntu ukunda si nk'inzoga inzoga zorazinywe mukazikuramo ejo ntugira tuzira n'umuntu ukunda deja ibyo bashaka ntibigeze ubiguta ntibigeze unabigerageza sont des sentiments émotions byose icyarimwe bija bigahura bikabyara ikindi kintu utazi icyo kintu kigeze kibaho ariyo mpamvu rero waranse uwo muhungu wakunze ukunze ubundi kubera ugendera kuri principe zawe ngo ntegereza gusangwa ndeshwe contrairement n'abazungu bivuze ngo no mu myaka 20 barabyaye wa muhungu wakunze umunsi yaje akakubona mukobwa nize kubona cyagiye neza bose kwe mama we nukusimeze makanemera ntuzobwima sokamema gute kandi baramukunze baramukunze muri ico gihe nirufa oya none abahungu bose abakobwa nkawe wenda kubaza abakobwa bose muwa mwaragenda sinzi ngo umupapa canke ngo uri iki abakobwa bose muwa mwaragenda bisigura yuko bose niba mwarahebanye bose uraca abakobwa ubuze abakobwa bose muwa mwageze je nizera ko hariho inzego zitatu z'abakobwa
habaho tugiye muri stage z'abagiriki habaho aba alpha habaho aba sigma hakabaho n'ubundi bwoko narinze kuva aba alpha rero bashobora kuba bakunda umwe kaburo aba sigma plutôt aba alpha nabo niyo abahungu baboneka mu bahungu igihumbi birukijwe n'abakobwa hafi ijana iyo akeneye umuntu wo kuryamana muri abo bakobwa ahitamo bakaryamana bahejeje kite kende biraheze sibyo hakabaho rero mu yindi mvugo rero zisanzwe mu mvugo zumvikana haba aba playboy hakaba aba men n'aba gentlemen bikuvuga aba playboy n'abahungu bakunzwe mugabo nk'iyo uko izina rivuga n'aba playboy barakina abakobwa bakaba ari kubona umukobwa uyu munsi umunsi mike genda agezweho uwundi biraheza muriye biraheze uwundi biraheze abona aba playboy akaba abameni barahemukirwa gusa abameni sikubane yaturimo abaganda n'abantu babeshoya men umuntu w'umugabo nyine mugabo basanzwe abo ni babandi abakobwa kenshi barabahemukira akawe n'aba gentlemen bazi guhita umugore umwe bakabana nawe akabura ntubwire uwundi naramukunze yarankunze tuzobana uwundi aje we rero nararongoye bambwiye ndahishyuye tugiye no kuba playboy babandi tutora abo nibisanzwe kuri bo kuba yaraciye ku bakobwa 10-20 bivuze nacyo no bari kubuna mukunda no bari kubunyira namukunda turi kuvuga rero iyo ibyanyavyo reality aya uwo mwigeze gukunda ntashobora kugaruka mu gihe warongowe cyangwa warongoye ngo mwemereye Sibantahe rero no munsi ngo ziri gusambaka kubera aba ex babo. Wanashima honye turi kuvuga aba ex bigeze gukundana. Ibaze rero umuti wakunze mutakundanye. Kuko urumva ntibamugonze gwishuri donda kandi. Umuntu wahingana. Oya izuru ntiyadize rero. Uko umuntu atera imbere uko aronka amafaranga atera bamwiza kurusha. Urahumbushe. Urazi Koga yo mu gisagara. Ariko tuvuga kuri jewe. Urarencontre quelque part muri ville. Kubonya ubwo nyine aho gukora muziki yasuko bikiri. Nawe mugabo gasanga usangara mukubise. Rahira. Kuri jewe sino havanja kumukunda mu gihe nziko narongo. Oya. Vuga mukunda rero. Kubera ko namukunda, kubera ko naronsuye undi kandi akaba ari amwitangira. Basi akaba ari waza ubwa mbere kuri we. Akaba ari wamwitangira. Akaba ari waza ubwa mbere kuri we. Kucha tumayero wewe umukunda. Nkunda wa undi wa mbere yaza mu gihe rero wa undi nawo ndaje ndamubwira ati bimeze Mwirembo TV.